bamwe bakubwira Dr. Claude ntumubandi abandi bakakubwira Dr. Claude shaka amaze kurunga azoca kurika umbe. Hari nkuru tatubwiye Mozambique ingene wahuye na Liha kwa kukuki. Ye ni mastori marefu. Nome abantu bose rabizi kugenda Afrique du Sud ico gihe uravyumva nawe udafise uburyo nubu udafise uburyo hari ukuntu Dr. aravuye South Africa kuja Nairobi bica bigenda gute kugira kiduma gutore muririmbane nk'umurundi aravuga ati ndagufashe ukuboko mtoto wewe umeniti yaki wewe napokubona keli yangu nazanzamuka nanizazabua nizazabua nanizazabua wa mapenzi unayonipa. Yo ni love song bro. Unaipata ino ndirimbo numvise ngo volume y'urukundo wari ufise kiyagiye ngo umukuzi mwari kumwe ngo yari yaduze sana ngugeze naho nguvuga ati ireka n'abafana bayumve tubwire ivyo vyo bari ivyo ugiye kuraba ura kudoreza ikoge cyasha kitwa Yesu Kristo je ngibona link kwaza navuze ati ewana Dr. kabisa bewasha yakijijwe ko nzi ko ari umuzirima ibintu nibiki urakere mu higa ryosha urubanza abantu bagatwega imbavu zigashuha urakere mu modehate yaryosha ibirori akagukorera urubanza nibagirwa abatumire bagataha biyongeye iminsi yo kubaho. Nuhangayike rondera Interforce Comedian umumodehate abica bigacika mu mamanza haba iz'ubugeni mariage izo gukwa dot gutwikurura n'izindi mbazo zitandukanye zaba iz'amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo. Wifuza nawe urubanza rw'amateka ntiwitinye ibiciro ntibivuna rondera Interforce Comedian kuri nimero za telefone zikurikira uteranya amajana 257 61 98 53 25 ni nazo za WhatsApp. Mwaragize imanza mugabo sizi mwararonse abaryoshya imanza mugabo si Interforce Comedian. You the best. Hello boys and girls, inizera komeze nesko kuria ni dabura ko juste like a dreamer from RSI black man ejeshari black behind the camera bamwita Ivan ko kuria handi uyu numukubito bwira mugezi yo coffee amaze komera ukaburi kubona Babylon mugati Babylon Hoshi ukaburi kubona Rastaman mubwira ati take 5 ko kuria handi bamwita Iyamuremye Jean-Claude. Umuziki wamwise Dr. Claude amaze gukora amateka menshi cyane amakonser indirimbo zigishije abantu ziraruhura abandi izindi zituma umuntu yongereza ubuzima umunezero ubuzima bugafatizira ku nguvu zidasanzwe. Muramuzi ko indirimbo za igikara contre succès utuntu n'izindi nyinshi cyane. Uno musi twamugendeye twamusanze wiwe ku kaetaje kameze neza umusaza rapowesheje uno musi atuyagira byinshi cyane. Laburati ntiwibagire kugira j'aime comment subscribe ndakubwira ko vyamaze gukomera mazifata ini boy midasanzwe kwa kuda handi ndakura musa Dr. Yeah Faramino. Yeah man, this a Dr. Claude originally Rastafari the conquering lion and tribal Judah Haile Selassie the first king of the people. Selassie bless one another equally justice. I must tell man every day Rastafari conquering lion. Kankara unapendeza sana. Nina Kankara tumusanze avuye muri sport. Thanks Papa. Hajya sport ku munyamuziki ifashiki inasaidia irafasha nka souffle kuririmba umwanya muremure ego. Kankara watanguye umuziki kera ku myaka 14 uratanguye umuziki wiwawe basi tubwiye ni ryari Kankara yamenye ko afise impano yo kuririmba? Je nabimenye nkitangura nyine kubera hajya Boje narakunda umuziki kuva ndi umwana. Narakunda umuziki cyane kuva ndi umwana so ariko naje kubimenya yuko mfise talent kubera indirimbo ya mbere nshobora kuba narasohoye nkabona abantu bayakiriye neza aho niyo naciye menya yuko mfise talent kandi ndiko ndaririmba nkumva abantu barabikunze aho deja uca ubona yuko mfise talent. Yego kiya gihe abantu benshi barabaraperi yego abandi bakaririmba we vyagenze gute nguze nk'umuntu aririmba style ya ragamuffin? Je nabikuye kuba hari umuntu sinzi wo kumuzi tukira abana hari umuntu yitwa Shabaranki Shabaranki uramuzi n'umujamaike ngi shangarimba na ba Fan man ba Bini man
Shaba ni wa zamani. Shaba niwe yatanguye. Niwe yatanguye. Asohora indirimbo yitwa Mr. Loverman, sinzi ko yizi. Mr. Loverman. Shaba. Mr. Loverman. So n'abashagi hacihaza abashagi, hacihaza n'undi yitwa Buju Banton, haza n'abandi bitwa abashagi après uko nyene barabandanya ba Biniman tout ça. So narakunda iyo style. Bon nico ariko jewe style zose ndaziririmba haki. Uya je na kera je natangwe ndo muraperi. Yego. Harakarapu ibuka mu byo wanditse kera. Kera bon urumva nyene nagira ivyo ubwana ariko ntumva bisona bien. Turibuka kera ijya myaka 90 na hari harawe gutamba cyane imbere ku vyo kurapa biza. Twarabona ba Fizo bitwa ba MC Desire, ba Rick Dog barafise ingene bitwa ba Sosoke ari bo ba Gentil barafise amazina yabo. Hajya kankara yaragiye mu vyo gutamba nawe nyene. Oya bon jewe mu byo gutamba sinabigiyemo cyane ariko my brother niwe yarabirimo. Bon twari bigeze kubigira dutamba ibintu bya amarobo Jackson ibiki. So ariko mbona yuko atari ivyanje. Nika comprendre kama sio vyangu rastamani. Mbona yuko atari ivyanje. Basi tuja twebwe turabajene ba mbere ngaha twatanguye kugira group yo kuririmba. Twovuga yuko ari twebwe ba mbere twabitanguye. Twe dufise groupe yitwa Buja Boys ngaha mu Buyenzi iwacu bajya kuri 12. So twara abantu bane. Yari jewe na Desire tuvukana na hariyo n'undi yitwa DJ Show iwabo ni kuri 17 ndamubona ari South Africa. Hariyo n'undi yitwa Medipack ubu ari Nairobi nawe iwabo ni kuri 15. So twebwe iwacu hari kuri 12. So twara abagenzi hanyuma rero cyo turatangura cyo tugira groupe cyo turatangura dutanguye kuririmba indirimbo ya mbere ya kabiri. Lolilo nawe kubera rero wo muri quartier iwabo hari kuri 8 nawe rero indirimbo ya mbere acaraza niwe yaciye dukurikira mu gusohora. Ndibuka ko twagirana no marepetition akaza muhira twagirana no marepetition. Yego hajya Lolilo rero muzinanye gwera ke sana depuis twaba petit zose abo mu quartier imwe. Kandi ibintu vya music twabitanguranye ni nkuko twabitanguranye igihe kimwe kwa. Kubatabizi ni na Dr. Claude asanzwe avuza battery cyangwa drum. Banzo tubwire drum nawe cyumenyereye kuvuza zijya ngoma nyene hariya vyagenze gute cyagiye ko mu Buyenzi nta hantu mwigira umuziki. Ego ariko kenshi abajene bavuga yuko drum nayize kwa Kidum Nairobi. Kubera urabona Kidum ni grand frère wacu. Kidum nawe ni umudrumere haji. So narabona ingoma haji we yarafise yaba hejuru akagira ahana ivyuma voilà agacabika ivyuma hasi. So sometime nacha nagenda kuraba bariko baragira ama repetition najewe nkafata haja babita imirisho rero mafimbo zire napiga ngoma basi canangura kubimenya ubwo hariyo umunsi twari ahantu bita Igisenyi mu Rwanda. Hariyo festival bacha batwinvita jewe na Kidum. So Kidum rero acabona ngiye kuri stage niko naririmba cange nambira umudrumere nimereza drum ndakubita drum Kidum aratangara cyane ariko yarabinezererewe kubera yabonye ko nabikunze kwa. Yego so muncamake drum je nayigiye kwa Kidum ku myaka 15 arafasha urugendo aravuye mu gihugu avuye impande y'abavyeyi. Dr. Claude agiye South Africa. Ijangigo vyageze gute gufata ingingo ugiye South Africa meho wari ugiye kurondera kubera bon naringiye kurondera studio kubera je nabona yuko tala yanje ari umuziki. Tiva hanyuma rero ngaho iwacu nta ma studio twari dufise ico gihe.
tu vois studio yari imwe gusa studio yari ya ministère niho bajya ba grand frère bose bagiye bakorera bajya ba grand bajya bakuru bajya batanga umuziki kera ba Cedric Bangi tu vois bajya bakuru bacu Vanikideve bande bose ba Christophe Matata ba Africanova. By the way, Africanova niwe yari producer hajya niwe yari producteur hajya urumva nje nibuka umunsi umwe nza hajya twaje kuraba Cedric yatubwiye ngo duhurire hajya twamusavye yuko twoja bodufasha studio turafise indirimbo so turagenda dusanga Cedric Bangi hajya bari kumwe na Africanova bariko barakora indirimbo baratubaza ngo sasa mwe bapeti mtaweza kweli mbese turashoboye frère okay muririmbe ngaha gatonya twumve akapela turaririmba Africanova na Cedric Bangi baratubwira bapeti mimi naona mko na future murafise talent ariko banza mwige batubwiye kwanza tubanze twiki je me souviens bon ako batubwira ati ntimuje kintege murafise talent sasa tubona bajya bagana baratubwiye kana n'aba star tukona banatunga mkono tukaendelea ati vya bintu bwabo ni nivyo so cyo nashaze kuvuga igituma cyatumye ngenda South Africa ni kubera nta studio zari ziri ngaho hanyuma twe dufite studio imwe gusa kandi iyo studio nayo kugira ngo ugire registrement hajya byari bigoye cyane so cyangenda hariya Afrique du Sud nshitseyo naho nshikayo ataburyo mfise bon mba oblige nyene kugenda gusaba kujya nyene umunsi umwe nagiye muri studio imwe Johannesburg narabajije studio irihe barayinyereka barabatipe bamwe babirabura ariko bane ndabasanga muri studio ndababwira ni jewe ndumuririmbyi nashaka mufashe gusohora indirimbo bla 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 barandaba baratwenga Mwana mupeti barambaza uva he nabeje mba mu Burundi nana waje gute nije naje kuno so mon producteur yitwa Mike no mu South African Mike Cabello something like that so aja barambira nyine kwa kundi nyine ngo turirimbire kwanza tumba ariko barajya nabaza ngo barajya muri studio nyine ndaririmba baratwenga sara bavuga ati petit uko narongo umusana unatoka kule ngiye kutafuta studio tu ni nakundi Charambira ati sasa ngai wacu indirimbo imwe tuyisora kuri $300 ico gi numva nama studio manini tiba nama studio professionnel hakoreramo abantu bari bazwi yari abitwa ba Yvonne Chaka bala kidube unaona basi barambira ati banaje gusora indirimbo ngana nayo mahera ndababira je nayo ofise bana wewe nisaidie tu tufanye nyimbo moja hiti tiba itarudisha lari dibe baratwega sara avuga ati upeti mama barambira ati bana twebwe nakundi tushaka gufasha ifo yuko urondera mahera basi cha ico gihe kwanza naramwa narumu coiffeur sasa ugasanga umukumwa urwo mwera amaranda abiri abengana ngaye mu madolari ico gihe ba ubu rand dolari jana ni rand nk'igihumbi n'amajana 200 je crois ico gihe dolari jana yari nka rand amajana 8 tu vois uba usigaje gukora incuro amajana 4 Ani kaona hapa ni virefu. Bon, changira yo amesa 6 mbona wapi kabisa. Situation yakuwa bien. Hari nkuru tatubwiye Mozambique ingene wahuye na liha kwa kukuki. Yeye ni story marefu. No me abantu bose rabizi kugenda Afrique du Sud ico gihe uravyumva nawe udafise uburyo nubu. Udafise uburyo
hari ukuntu uca mu nzira zitarizo so za twebwe twisanze turiko tuca muri park tutazi ko turi muri park tiba navyo twari tuzi ko turi muri park so niho rero twaciye duhura niyo nibi twakutana na malaya ni pale zira turega turasubira inyuma iyo nyingine story ya another day nyingine story kandi urumva ko Imana gufashije haso gupfa ariko Imana yarabikoze tu cyo uyumvira wasize ho mu mere umuryango nakwa bitubirefu bije ku ngubu dasanzwe Dr Claude turaje bona gushira mu ijambo igihe ndi umunsi umwe naragiye kugira festival baranyemvise muri festival muri South Africa nyene après nk'imyaka 20 no hari muri 2008 umva je nagiye Afrique du Sud 94 so numva imyaka myinshi ndagenda muri festival rero ngiye muri festival ndagenda baranyakira neza kuri aeroport tusa abantu bara ku hotel batutegekanije tusa hanyuma umva nari kumwe n'abamisisiye banje tusa hanyuma ndagira nduze hajya ndakubita show kabisa abantu baraguruka kabisa abantu barabikunda sana ariko mbona umuntu niwe yari sound engineer niwe yari ingénieur de son so avuye hariya ku vyuma vyiwe araje gushika kuri stage hajya nyene tudugira akaguma ndaba atwenga azunguza umutwe agira ngo mboje sindamwibuka tu vois so Jenso rero kuri stage ndamanuka acaraza aramamagara Dr Claude mbe yes arambira turanyibuka mbe wapi arambira ati ni jewe Mike uribuka igihe wazaku kusaba studio ugishika Afrique du Sud ya jarambira ni weye acarambira I'm very happy kubona ikintu ukunda urakibandanije kandi urabona ico bitanze arambira ati vraiment sinibaza yuko vyari bishobora gushika ngaha arambira s'il te plaît jewe ndaza kugusanga ku hotel tuzaza kugufata wowe n'abamisisiye bawe tugende gusangira so urumva ko cyari ikintu ciza araza baradufata abantu barana kuri ya studio yabo barayinyereka ambira ati ni ngaha waje mbona thank you so much tugira na interview ansabira na interview kuri televiziyo ari ya Afrique du Sud tusa yego so urumva ko ari ikintu ni hajya ntuzo ubonye umuntu ashoboye avuga yitaho ku kintu cyane n'umwana uzomureke agikore ari ciza atari kibi ciza umureke peut-être niyo tarayiwe yego ciza agikore peut-être niyo tarayiwe ko biza kuvuga sangwe Dr aravuye South Africa kuja Nairobi bica bigenda gutegura kiduma gutore muririmbane nk'umurundi aravuga ati ndagufashe ukuboko bon jewe igihe naje Nairobi naramurondeye ndamubona aranyakiriwe nka grand frère urumva byarakoroheye ku muntu atarazi kubera yumvise ko umurundi gusa yaratwumva ariko yarazi ntitwari bwabonane ariko yaratwumva so icyo yakoze kandi ndakimushimira cyane yaciye anyakiriwe acaranjana no muri studio arandira studio sora indirimbo imwe nayiririmbana sinzi ko muyibuka Dr Claude nagukunda
ni wewe nakunze na unde nakunze atari wewe doctor. Yeah man, big up Kidum. Ni nawe yagize refre Kidum. Ni jewe nawe babiri yego. Urashitse araguhaye indaro biroroshe agutwaye muri studio. Yego. Za ndoto zo kuronka ya studio wasanze zashitse cyangwa wasanze hari kibura? Bon nasanze zashitse kubera indirimbo ico gihe no muri Kenya abartiste b'abanyakenya kenshi bariho ariko ntibari strong cyane nkuko tiba nkubu, so byari twarashobora kwibeshaho kubera umuziki. Iyindi naciye nsohora après iyo naciye nsohora indirimbo yitwa Happy. Sisi wa Nairobi tunapenda happy, tunapenda happy. Yes, tukipenda happy watu wanatuhepa. Yeah. DrClaudde la. Yeah man. Happy je kuyindi nguvu zidasanzwe. Yego. Iyo yarangize ibintu bigoma bigenda neza pole pole. Hariya narindi. And then chasohora yindi ndirimbo yitwa n'abagenzi banje nabo n'abanyabuyenzi bari iwabo ni kuri 11 mu Buyenzi. Bari babiri bavukana, umwe yitwa Alizimbo ubundi yitwa Omasta. Ariko umwe Imana yaramuhamagaye, Imana imwakire neza ahari. Bari abagenzi bari bameze nka famille, tu vois, gushika nubu ni famille, na famille yabo ni famille yanje, na famille yanje ni famille yabo. Donc so iyo ndirimbo yitwa Penzi. Penzi langu we. Baby vipi sema nitakupa penzi langu ingonga hafi yanje nakupenda tu. Ndo hiyo. Yeah man. Rasta. Yes. Byari bihe bitoroshe cyane. Uri umupeti yavuye nga family hawe yadacarizi kiyagiye byari bigongene bandikirana. Peut-être ko n'umuryango wavuga ati doctor twamubuza irengero. Bari babizi yuko nagiye ni bake bona size mbwiye petit frère. Ndagenda na message yarayitanze of course. Kisha pale ntasi idashobora kuguhira. Ushobora kutarongera ngari kukarongera handi. Bibaho. Unaelewa? Ushobora kurongera ngaha ari kukaburira handi. Tiba? Kila fasi Mungu iko. Unaelewa? Kila fasi Mwenyezi Mungu yupo. Ndio. Kandi ibintu byose ngaha ku isi ni Imana. So nukuvuga nawe uri uw'Imana, unaelewa? So ahantu hose ugenda Imana muri kumwe. Unaelewa bro? Ego. Yeah man. Doctor. Yo. Bikomeza kuyindi poem idasanzwe. Ego. Ariko imbere ko tubandanye. Ndari nkeneye amasegonda 30. Umpe freestyle ya contre 6. Ya contre 6. Okay. Ngo mudirimba abantu bakunda sana. Okay. Bamwe bakubwira DrClaudde ntumubandi, abandi bakakubwira DrClaudde shaka amaze kurunga azoca kurika umbe DrClaudde aragukunda reka kumva ivyo bavuga ibyo byose rukube abo bose n'aba contre 6. Yeah man, this is Kankara. Yo man. Yo. Kankara. Yo. Nimba ari kiru cyambere gora kintangazi wawe kikanakomera cyane. Ego. Umuntu agiye kuraba urumwe mu baririmbye amaze gutwara ibi ubushimwe bwinshi cyane. 2012 waratwaye warabaye best male of East Africa. 8 countries. Ego. Ibihugu bitanu ariko bongeyeho ko bitatu, Ethiopia na Zambia na South Sudan. Biriko biza ku yindi poem idasanzwe. Ndakene kumenya aho umuziki urawubandanyije. Arabaye mu professionnel rero ukuri. Umusaza urabaye nk'akazi. Hajya muri bijya bihugu by'abandi biba byoroshe gukora na cyane umuziki nk'akazi. Of course, yes. Bon, icyo novuga ahubwo jewe icyo novuga abantu batanga as long as uri kurakora neza kandi ukora ibintu biri
biri propre kandi ugakora ibintu abantu bakunda ndibaza ko atakibazo n'abakidumu bari Nairobi kandi barazwi kandi barakundwa tiba so umuziki nta frontier ugira umuziki uri ahantu hose umuziki yauna frontier yes Dr muragere kuraba umuziki wiwawe arabona nyakoro wiwawe atana handi uri kurawurahura atari bisoromano canke ivyomekerano warakoze amakonsere menshi cyane za Jamaica, Hollande, South Africa, Belgique, Canada, State, fasi yote basitubwire ugaranje nino myaka urabona ko baririmbyi bigoye cyane yuko bakora ibiteramo cyane hanze Fizo kare yahora bigira ariko ubigiteramo kibamenga ni ibintu bishasha koze kandi kera na mwese mwarabigira nike kintu cyo bakibura kugira ngo ijya nzira mwaciye ibandanye bon ivyo bivana n'aba promoters aba promoters abantu ba promoting umuziki abantu bemfita abantu kugira ama concert tu vois so ni kenshi turahamagagwa hanze ariko kenshi cyane usanga muhamagagwa na community yanyu tu vois so ni community yanyu itari pre kuguhamagara tuba benshi bari birishererega ntugire ngo ni birazimvi sukuvuga ngo ni ibintu ufa kugira ukunyene kubera kugira ngo wemfite mutu mwemfite invitation bla 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 ibintu kandi murihe amahera arakobrija akakubwira ati jewe concert imwe ndagira peut-être 5000 euros tu vois ariko tuzogira concert zingaye kandi nashaka guhamagarira concert imwe gusa kubera concert imwe urumva ashobora guhomba ifo yuko agarura uzajya amahera yiwe bano kuvuga rero nyimba ari concert zine urumva ni 20000 euros so acakarikira ati ndagaruza gute tu vois des choses comme ça kandi uyu muntu nashobora kuva ngaho utamuhaye amahera tuvuge 50% canke iki tu vois des choses comme ça usanga batinya kwemvita umuntu ariko kenshi ugiyeyo nka vacances par exemple canke kuramukanya bakubonye bakamenya yuko waje niho bacaba baragupa ama dépenses baragupa ama dépenses niho bacaba guprofita kubera wabonye waje wizanye washitse hajya ugacha wumva bana sasa acha tufanye show nini na nini urumva turagira concert zinizi amahera ngaya bla 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 ibintu nk'ivi urumva ariko ikigora abantu cyane aba promoters hariya nukwemvita umu artiste jewe kenshi abahora banyemvita kenshi hariya aba Camerounais aba Camerounais aba Kenya aba Kongomani abanyarwanda tiba ariko benshi muri abo bari bafise abagore b'abarundi kazi so urumva indirimbo zacu bazizi ku bagore babo barazikundishije voilà barazikundishije ariko bakumva ko uwo muntu aririmba neza so cyangwa bafise abagore b'abarundi kazi cyangwa abakopine b'abarundi kazi cyangwa abakopine b'abanyarwanda kazi cyangwa abagore b'abanyarwanda kazi tiba so bakashya bazibakundisha rero bamaze kuzibakundisha bajya rero nibo bacha batwemvita unaelewa Dr biriko biza kugubuza dasanzwe urumwe mu baririmbyi bamaze gukora cyane ibintu byinshi cyane CV yawe ni ndende cyane yes ivyo umaze gukora nibaza yuko hari abapeti benshi bavyifuza yego ariko uravye ijya myaka yiwanyu mukoze cyane mwarasoka igihugu ariko abapeti hari abapeti bariko baraduza amazina ugasanga rafise hit 220-230 ugasanga vyaranse ko aronka ayo ma concert hanze kubgawe bibaza ko vyo babiva ku muziki wacu utakiryoshe nk'uwi wanyu canke naho hari ahandi hantu biko urafira mu banyamuziki nyene bon je nibaza yuko ni question ya time ni question ya time umwanya ushitse urumva mu cyongereza hajya bavuga ngo time will tell umwanya wonyene uravuga tiba nibaza yuko
umwanya uvuga ariko rero n'ikindi kintu communauté zacu ziri hariya le diaspora bari hariya nibo bari bakwiye gufasha abandi abartiste biwabo nkuko abandi bose barabikora aba Nigeria barabamagara abartiste biwabo tusa tiba so bafashe abartiste biwabo kuko indirimbo zo ngaha zirahitinga hariya mu ma communauté y'abarundi y'abanyarwanda zirahitinga hariya abantu barazikunda hariya i Buraya hose barazikunda ariko rero batinya ku investir urumva nico batinya kenshi ku investir ariko ico je no basaba gusa no saba diaspora nuko bofasha aba bajene nabo batanguye kugira umuziki kandi bariko bawukora neza je nico no basaba bariko bawukora neza Dr. Biko bizana indi poem idasanzwe Nairobi urakoze hits uci ugaruka kwanza Bujumbura twarabonye mu clip menshi kumwe n'abasiras Damara bande bose nike kintu cyo ku Nairobi kigaruka ni Bujumbura kwanza bon mimi toka Nairobi nikaenda Rwanda chaja mu Rwanda naho ndakora neza mwaravyumva imiziki yose nasoreye mu Rwanda mwarayumvise ngaha and then kuva hariya ico nagiye Mozambique nkurikiye famille je sabana babiri sabana abakobwa babiri ubu barakuze umukuru afite 16 ans umutonya afite 11 ans so nakurikiye famille urumva bari bakiri batonya hari muri 2014 cha nkurikira famille ego niko navuye mu Rwanda canja hariya voilà so naringiye kurera abana kwa unaelewa so abana bari bakiri batonya ariko babaye abamere ndarabwira ati rapore sala umugore wana n'ubusomisi zuko yagwaye covid ariko Imana ishimwe kubona yakize yarakize amen tunashukuru biriko biza kwini poem idasanzwe Dr. akoze ibikorwa byinshi cyane agiye kuraba mu bikorwa byinshi bya Dr. nigaka akora n'aba featuring n'abaririmbyi bakomeye cyane ariko imbere ko ndakishigirira ico kibazo Drclaude aragiye Mozambique aragarutse mu Rwanda mu nyuma je ngaha mu Burundi tuza kukumva ku ndirimbo je kwanza natangwe kumenya ko waje ngaha igihe numva ukoranye indirimbo na Bowden na T-Max Macho Mia Mia Macho Mia Mia ico gihe naba mu Rwanda ariko nari najino muri concert T-Max arambona aransaba yuko twakora indirimbo cyo namukorera indirimbo kandi iyo ndirimbo niyo yamugize baramumenya cyane nije naririmba refrain tusa Macho Mia Macho Mia Mia Macho Mia Mia yo Macho Mia Mia yeah man big up T-Max Rastafari Kankara Muyibereka twarigeze twibaza ko wahevye umuziki. Muyibaza tuza udukubisi bombe yitwa utuntu. Kuva je muranawe sintaba numona meze ngawe. Omono amotono otono. Yeah man. Omono. Unaipata? Iyo ndirimbo iraje kuba idasanzwe. Dr. Byari ryambere je mbonye indirimbo umuririmbyi akora indirimbo kujya ukora. Ndibuka kiyagiye waje saa 2 z'ijoro kwa Kori ego saa 8 z'ijoro umbwiye ati juste bye ukapanda gari yes bukeye sanga indirimbo irikura bimara cyane kuri ki Dr. adashobora gusiga indirimbo muri studio atayikoze apana mimi niko musicien rastamani jaga kazi ndagakoze long time ushafamu trick zose zo muziki ndazizi tu comprends nukuvuga ngo so turindiri indirimbo igume muri studio irikikora iki so indirimbo ndaza nkayikora ijoro rimwe mu gitondo mba nahejeje je ntashe mba ntwaye indirimbo yanje tiba so je novuga yuko dukora nk'aba professionnel mbabare kubivuga uko ariko pour moi jewe kubwanje ndabona yuko ngerageza kuba professionnel ukuntu tiba so indirimbo zanje zose ndazikora ndi uravye zose zijya wora wumva zajugumira zose no musi umwe
mba nahejeje. umuntu agiye kuraba indirimbo zawe usanga ari amatitre mato kandi yisa dawe n'izindi ndirimbo zari bwasohoke. Yego. Utuntu contre succès Jugumira baramujanye n'izindi nyinshi cyane. Niki kirufatira kugira ngo wandike indirimbo unayite n'iryo zina? Jewe ubundi kenshi ndirimba life, ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'abantu babayemo kera nubwo n'ubuzima kandi abantu babayemo ubu kandi ubwo buzima bazoguma babubamwo tiba. So jewe kenshi nibanda cyane kuri message ku bintu ku butumwa ubuzima nyene real, ubuzima bw'abantu nyene babayemo. Yego. Ugiye kuraba ura kudore zikoge cyasha kitwa Yesu Kristo. Je ngibona link kwaza navuze ati ewana doctor kabisa bebasha yakijijwe ko ziyari ko muzirma ibintu nibiki cyasanga uri ko ririmbira abagwanya urukundo rw'abantu. Basi tubwire Yesu Kristo cyumuzana muri zo ndirimbo gute ga doctor? Sasa siyane polisi. Yesu Kristo turamwemera twese. Sivyo? Kandi baravuga yuko nta uzoja mu ijuru adaciye kuri we. Yego. Siko bivuga. So nariko ndabwira bajya abantu bishe Yesu Kristo. En fait nikaniwa contre succès mana yake. Unaona? En fait nariko ndagereranya bajya abantu bagira amajalousie. Bagira amajalousie. Nariko ndabagereranya nabajya bishe Yesu Kristo. Kubwanje jewe mbona yuko bajya bishe Yesu Kristo ari basogokuru b'abantu bafite amajalousie bose. Ona comprendre? Bajya abantu bafite amajalousie bose bajya bakomoka kuri bajya bishe Yesu Kristo. Ni gute ushobora kugira jalousie umuntu nka wewe? How come? Kubera iki? Kubera ko ushobora kugira jalousie umuntu umugenzi kubera ko ushobora kugira jalousie urugo rw'umuntu kandi nawe ufise gwawe tiva ni gute ushobora kugira jalousie umwana wo mugenzi wawe kandi nawe ufise umwana wawe tiva ivyo jewe muri jewe narabiravye sana ndavuga ni aba batu abantu n'abuzukuru aba bantu bafise amajalousie nkayo nabuzukuru b'abajama ba Yudana babandi nyine baterura Yesu bakamubeba bakamutame bajya nyene bajya abantu bose b'amajalousie kwisi yose bakomoka kuri bajya abantu bishe abo bamvugana b'imbere y'abayosheri abo nibo bishe Yesu Kristo. Yeah man. So aba contre succès bako bengi hata woko nabo na nikwambie nujya nyene akumvira jalousie oja mu contre succès wawe nawe arafise abandi ba contre succès nabo bamwaga. So ni kazi bure, you know, ni kazi bure. So wewe ubonye umuntu Imana yaramushize hajya mureke, Imana ni ibizi ivyiwe, tu comprends? So ba contre ico mu ncamake ba contre succès bako fasi yote bako fasi yote. Hariyo nundi muntu mbona unaona gisi niko mweusi anasikia jalousie tudi kijiko mweusi. Sije pakaye makara basi utaweza eti yeni mwekunda isiga makara man. Isiga makara, I'm talking to you. Isiga makara black man nije guindi point dasanzwe. Yeah man. Haro ni indirimbo ndio naingereye yuko makapera hama shida kwaza ikibazo cyawe ivuga nguranizanzamu wa mtoto we unasikumbukaga hizo unmenitia kiwewe hapo nilikuwa Nairobi ninapokuona kiri yako inazanzamuka kumbe naona unajua kuimba nanizanzamua nuko nyene ruko rahiri hiyo original right. Mtoto we umenitia kiwewe napokuona kili yangu inazanzamuka nanizanzamua nizanzamua nanizanzamua wa mapenzi unayonipa. Hiyo ni love song bro.
Unaipata. Ino ndirimbo numvise ngo volume y'urukundo wari ufise kiyagiye ngo umukuzi mwari kumwe ngo yari yaduze sana ngugeze naho ngo uvuga ati irekana abafana bayumve tubwire ivyo vyo bari ivyo ko nari nifise urukundo ngo wari rwagusajije Sara mapenzi umwana mwakundana iyo ni my story mina imbaga ayo ma story je ndirimba ari mu bantu kandi azoba mu bantu kandi yabaye mu bantu kandi wagushikira ne twese turi abantu tu comprends sasa wewe momi yako ulimpenda sana sasa kila mtu hawezi kuoa demu kama hujampenda kama aja kuzanzamua ushafahamu nujua kurongora umukobwa ngo kubera ngo hari iki bon nushaka kurongora umukobwa utamukunda tu vois utabanje kumwiyumvira sana mpaka ukabona ibintu byose ebana ni huyu tu voilà doctor nike kintu hora wicuza ukavuga ati yaba ntaro muririmbyi mba nagikora ko bivanye n'izina ry'iwanje izina ntirinyemera gukora kino kintu nakuze nkunda mu bwana bw'iwanje jewe kintu nakuze nkunda nico gusa je nakuze nkunda mu gusenga n'umuziki nta kindi bijya abandi bakina football we niwa burimwo nilikuwa nacheza football of course jenga abantu twiganye nga muri primaire nibo bokubwira je banyita Jean-Claude Pagal kuri Saint Michel nkiri muri primaire je nakina muri equipe y'ishuri twaraseruka kabisa nari ndawuzi Jean-Claude Pagal uyu Jean-Claude Pagal yari mu Cameroun yakinye muri equipe nationale ya Cameroun so bantazira kujya en fait nakinu babona yuko ngina umupira nkujya doctor vyo bimaze gushika nk'ubukimvira doctor yatawe umuririmbyi niye mpano yindi abarundi bamubona mwe ariko arakora hiyo sasa hiyo kisto kona niuliza hiyo kisto kona niuliza mimi siski unaelewa kwa sababu gani iyo urikura bango iyo bamubonamo iyo bamubonamo wewe uyo wizi ukavuga ati je ngo ndagoreka karorero kaje iyo ntaba umumenyesha makuru jewe ndi mu comptable mwiza mu comptable mwiza none nshaka gukora ku comptable ukagira n'ubunyamakuru nandi ndakubwiye hafuye kimwe kindi kirabanda ari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora ari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora njashobora gukora indirimbo ariko hari ibindi nashobora kuvuga nga nkora una comprendre vyanje ariko una comprendre bien peut-être nshobora kuba afisa ka petit business somewhere sindakubwira urumva so kuvuga bo akazi nkora jewe n'umuziki gusa c'est vrai urumva mais peut-être umuntu ashobora kuba afise nakandi kantu peut-être naza kuba ukora boutique fasi fulani reka ndabashimire mwebwe mwese mwahivyo muri mwo murabana natwe gutamburira biramugaza mbese birabaza bikanagwaza ariko mwebwe mukaba mutwereka gwa rukundo kuri micro juste galeke remember from Orasa kabiri kumana Babylon get Babylon Hoshi kabiri kumana Rastaman mubwira ati kankara mu bitugani mbona mesi sikibe nyoko nase niko sema bye subira moto reka ndabashimire mwebwe mwese mwahivyo muri mwo murabana natwe gutamburira biramugaza biragwaza mbese bikanababaza kuri micro juste galeke remember from Orasa iyo ni nini juste galeke the real man from our side bivuge uko bivuze juste galeke the real man from our side okay yeah man juste galeke kankara watagwan mukubito yeah man doctor original jobless umukaba n'indiribiza byose kubera ku mubiri bye bye ciao hasta la vista ula hoshilo none